Ikiziga c'uwahoze ari umukinyi w'umugwi serukiragihugu intamba mu rugamba Papi Fati kuri uno wa kane niho cashika ku kibuga c'indege ca Bujumbura igihe cy'isaha 7:30. Umuryango, inshuti, abagenzi, abakunzi waserukiye leta y'u Burundi Ambassadeur Wirinyamitwe urongoye Comité National Olympique Seno Lydia Sekera, icegera c'urongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi Aimable Havyarimana, umumenyereza w'umugwi serukiragihugu Alain Olivier Niyungeko baje kwifadikanya n'umuryango kwakira ico kiziga. Amarira n'umubabaro bikaba ari vyo vyaranga abari bashitse ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Papi Fati yasandavye kw'igenekerezo rya 25 ukwezi kwandamukiza aguye mu kibuga mu gihe umugwi wiwe Maranti Chiefs wariko utana mu mitwe na Green Mamba wo mu cicaro ca mbere mu gihugu ca Eswatini cahoze citwa Swaziland. Papi Fati akazoshingurwa kuri uno wa gatanu.